Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bubicishije mu gisata c'igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe bafadikanije n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho abimukira arico OIM bararanguriye hamwe ibikorwa bitari bike bijanye no kubaka ibimanga hamwe n'imigende y'amazi yabomotse mu ntumbero yo gukingira inyubakwa zitandukanye. Inyuma y'ivyo bikorwa baratunganije ingendo mu ntara baranguriyemwo ivyo bikorwa kugira ngo birimbure barabire hamwe ivyaranguwe bongere bashikirize ivyo baranguye intara n'amakomine babiranguriyemwo. Ivyo bikorwa rero bakaba babiranguriye mu ntara zitandatu arizo Cibitoke, Ngozi, Gitega, Rutana, Rumonge n'igisagara ca Bujumbura. Izo ntara zikaba zacaguwe hisunzwe ikarata y'amangenge. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro tubashikiriza ibijanye n'intara za Cibitoke, Ngozi na Gitega. Uwurongoye igisata c'igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe yaratubwiye ibikorwa bitandukanye baranguye muri izo ntara. Twateguye urugendo rw'imisi 3 aho twari kumwe n'ishirahamwe OIM hamwe n'ishirahamwe rya Buraya ryadufashije mu gushira mu ngiro umugambi wo gukinga ibiza no guhangana navyo. Uwo mugambi rero twawukoze ku myaka 3 tukaba twawutanguye nyezina mu kwezi kw'indwi muri 2021. Tukaba rero twari twateguye urugendo rwadushikanye aho twakoreye ibikorwa byo guhangana n'ibiza biturutse cyane kwihindagurika ry'ibihe. Tukaba twifuza kurabira hamwe aho ibikorwa twakoze bigeze mu ntumbero yo gutegura gusubiza ivyo twubatse amakomine n'intara twakozemwo ivyo bikorwa. Twahereye rero urugendo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke aho kuri transversale ya 6 na transversale y'indwi hubatswe ibimanga bibiri byari ibimanga binini bibangamye kuko amwe y'abene gihugu yari yamaze gukorokera muri ivyo bimanga. Hariho mbere n'abana bitavye Imana batwawe n'amazi y'inkukura yaca muri ivyo bimanga. Tukaba rero twarabisanuye uyu munsi abene gihugu baho hantu kuri ayo mabarabara agira 6 na 7 muri komine Buganda bakaba banezerewe igikorwa twakoze ndetse na nyakubahwa musitanteri wa komine Buganda akaba yaronse akaryo gushikiriza umunezero afise kubera yuko ivyo bimanga vyubatswe, ariko uburyo bwabaye buke nitwabishikanye ku ruzi Rusizi aho ivyo bimanga bishikira. Tukaba kumbure tuzoraba ico dukorane na OIM canke n'abandi bafasha leta y'u Burundi mu iterambere kugira ngo dushobore kugira iyindi ntambwe yo gusubira gukora aho hasigaye. Ariko uyu munsi ahasigaye habangamiwe cyane indimo, ariko nta mihana y'abene gihugu ibangamiwe. Twavuye rero aho muri komine Buganda tuja mu ntara ya Ngozi tugiye kuraba ikimanga twubatse, ikimanga kinini ya cyane cyari kibangamiye ikaburimbo rica mu gisagara ca Ngozi. Ryari ico kimanga kandi cyari kibangamiye n'amashuri abiri ari hamwe, ari ishuri y'abikorera utwabo yitwa New Life. Hariho kandi na lycée communal yo muri quartier ya Shikiro ni muri gisagara ca Ngozi. Aho hari ayo mashuri abiri hari mbere n'ikigo gifasha abana gifadikanije n'ishira hamwe UNICEF. Rero twarashoboye gusanura ico kimanga, cyari kimanga kiriko kiraja hasi, cyari kimaze kurengana imetero 12 uja hasi. Cyari kimanga rero kirekire mbere ni n'urugo rwa ca kigo ca OIDEB kirera abana gifadikanije na UNICEF nko nabivuze. Igice c'ugo rugo cari camaze gukoroka. Cyari kimanga mbere no mu kucubaka vyaragoranye kuko mbere harimwo numwe mu bakozi bitavye Imana mu gihe bariko barahakora. Nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa mu biro vya buramatari w'intara ya Ngozi yarashikirije umunezero kw'izina rya buramatari w'intara kubera yuko ico gikorwa citeka cakozwe. Tuvuye Ngozi twagiye mu ntara ya Gitega aho twasanuye ibimanga bibiri bimeze nk'ivyo muri quartier Swahili
ku mabarabara ya 4 na 5. Ivyo bimanga bikaba vyari bibangamiye cyane cyane imihana y'abene gihugu. Uyu munsi amazi akaba agenda agashika mu myonga atacononye. Uburyo bwabaye bukeya kandi uwo mugambi waheze, ariko tuzogira umunsi tuganire n'abasanzwe bafasha Burundi mu iterambere kugira tubashikirize ibikorwa vyiza vyakozwe, hanyuma twongere tubasabe uburyo bashigikire umugambi mushasha kugira ngo ibi vyakozwe tubibungabunge, na cyane cyane kugira ngo tubasabe ibi bikorwa tubishikore mu zindi ntara. Kumbure hari hava bibaza bati mbega none izo ntara mwakoze mwo ivyo bikorwa vy'iteka bisa gutyo mwazitoye gute? Si urukundo rundi twari dufiste kuri izo ntara, si bishobisho, ariko izo ntara twazihawe na ya karata y'amangenge twahabwa twakorerwa n'abahinga b'Abafaransa n'Abataliyano. Badufashije kuronka ikarata y'amangenge makuru ahanze Burundi afatiye kwihindagurika ry'ibihe. Muri ayo mangenge harimwo imvura nyinshi, imwe twita imvura y'isegenya, harimwo imyuzurira ikomoka kuri ya mvura y'isegenya, hariho imiyaga y'igihuhusi, harimwo isenyagurika ry'imisozi, hariho kandi na za nyamugigima. Iyi karata nivyo igihe twayiga twasanze vy'ukuri twaribagiye uruzuba, dusanga twaribagiye n'urubura, ariko turafise abahinga bigisha mu za kaminuza bazodufasha gushiramwo muri ya karata ivyo twibagiye, twongere tugire n'imigambi yo gushobora guhangana n'ivyo biza. Rero izo ntara rero twazihawe na ya karata, kuko iyo karata iradutondekera amakomine 50 ahanzwe n'ibiza bifatiye kwihindagurika ry'ibihe gusumba yandi. Ariko muri ayo makomine 50 hariho ibice 5 twita hotspot. Ivyo bice ni bice rero birimwo ibiza gusumba ahandi. Muri ivyo harimwo intara ya Cibitoke, harimwo intara ya Gitega, harimwo intara ya Ngozi, harimwo intara ya Rutana. Izo rero nizo zatumye duca dutora ivyo bikorwa, ariko n'ivyo bikorwa nyene ntitwabihejeje kubera uburyo buke butakwiye, ariko hariho n'ibindi byo gukora. Naho twofatira muri izo ntara zonyene uburavye nko muri commune Buganda, hariho Kundava, hariho n'ahandi kuruhagarika, hariho ibimanga binini nk'ivyo nyene. Ugiye muri ntara ya Ngozi, muri commune Kiremba, muri commune Busiga, hariho ibimanga binini bingana n'ivyo canke binini yaguruta ivyo twakoze. Ni hagati mu gihugu hose ivyo bintu birahari. Tukifuza rero yuko tuzogira uyundi mugambi ugushobora gushigikira amakomine asanzwe ahanzwe n'ivyo biza, na cyane cyane mu kurindira ko leta izoshira uburyo muri ca kigega yashiraho mu mpera z'umwaka wa 2020 kizoba ari ico guhangana n'ibiza n'isibe. Twariko turategura inzandiko, amategeko azotuma kwerekana ngene ico kigega kizokora, na cyane cyane n'uburyo kizokoresha iyo buzova. Mu kurindira rero ko ico kigega kizoja gukora mu makomune leta yashizeho, tuzoba turakorana nkuko twabisabwe n'abadukurira, tuzoba turakorana n'aba badufasha bafasha igihugu mu iterambere. Mu ntara no mu makomine hakorewemwo ivyo bikorwa bitandukanye byo kubaka ibibomoka. Abajejwe intwaro barabonye ko habaye akarusho kadasanzwe. Uwo mugambi bakaba bawakirije yompi, kuko ivyo bikorwa vyaje gukemura ibibazo vyinshi byari bihanze abene gihugu. Ibikorwa twavyakiye neza cane, kuko ni ibikorwa vyaje gusahiriza kandi biza no gukemura ibibazo byari bisanzwe biri mu bene gihugu basanzwe baba hirya no hino kuri iyi mifurege uko ari ibiri yubatswe, kuko yari mifurege yari iteye isibe, na cyane cyane mu gihe c'imvura, aho kenshi imvura iguye abene gihugu benshi baca basohoka mu mazu, na cyane cyane abegereye iyi mifurege baca basohoka mu mazu kwera baba bikeka ko umwanya n'umwanya impome z'iyo mifurege kuko zama zihomagurika, baba biteze ko umwanya n'umwanya impome zishobora guhomoka zigahitana n'amazu yabo. Rero twebwe nk'abajeje intwaro, uyu mugambi waje gutabara bene gihugu, nico gituma twabakiriye neza cyane. Iki gikorwa novuga ko twacakiranye umunezero mwinshi cyane, duhereye ku bene gihugu basanzwe baherereye aha nyene,
hariho n'inyubako rusangi ziri ngaha zari ikibanza by'ukuri twasa nk'abihebuye tubona yuko inyubakwa za bene gihugu inyubako rusangi urabona ko hari amashuri ikindi kigo c'iterambere kihakorera twarabona yuko kitasigaje umwanya munini ngo bisenyuke hariho n'abene gihugu bamwe bari bamaze gutekera utwabo barakinjura ariko rero biciye mu ico kigo kijeje gukinga ibiza n'isibe barashoboye gushika ngaha baragira ico bakoze nibyo mwiboneye namwe bakoze kuba kidasanzwe zanzu zirashigikirwa barahubaka amazi barayatumbereza biragenda neza no kuvuga ubu iyo bene gihugu bahaba iyo inyubako rusanga amashuri n'ibindi byose twebwe n'umunezero udasanzwe ko tubona ko bitoshobora kubandanya biguma bifasha abene gihugu eka n'igihugu cose nkaba nsanzwe ndi umuenjenere wa commune Gitega kandi nkaba narakurikiranye ibikorwa byo ngaha byo kubaka iki kirave cyo muri Nyamugari kujya gatanu aho twashimye ubwa mbere na mbere intererano ya OIM kuko uburongozi bw'intara buri kumwe n'uburongozi bw'ikomine bwarasabye yuko OIM yofasha kugira ngo iki kirave kiri ngaha cari gisanzwe kibangamiye abene gihugu inyubako rusangi n'amazu y'abene gihugu ndetse n'ubugingo ubuzima bw'abene gihugu ngaha kuko hariho abana bari bamaze kwasiga ubuzima batwawe n'amazi gishore kubakwa rero twarashimye iyo ntambwe kuko OIM bamaze kuyitura yaciye ishira mu ngiro ibikorwa biratangura birakorwa kandi murabibona byubatse neza ku buhinga bwa none kandi ku buryo bikomeye n'abene gihugu barabishima abene gihugu barashima kuko ubu bararyama bagasinzira abana babo baravuga bati anaho baja gukina ntibagira amasanganya baratekanye hama n'amazu arakingiwe n'amaparcelle arakingiwe ndetse n'inkukura rero novuga ahanini ijambo nyamukuru niryo gushima ibi bikorwa abantu bose baterereye kugira iki gikorwa gishike kuri y'intambwe kuko ni nguvu nyinshi zagiye hamwe haba ku rwego rw'igihugu n'abandi bose bafasha muri ibi bikorwa rero novuga nti iki gikorwa caje hageze kugira ngo igisagara kigume gifise ishusho nziza inyubako rusange zikingirwe abene gihugu bakingirwe ndetse n'ibidukikije bikingirwe murakoze n'abene gihugu barakenguruka gose ivyo bikorwa byo kubaka ibimanga kuko ngo vyari bibabangamiye cane gushika naho hari abahasize ubuzima bagatangura kutubwira ukuntu vyari vyifashe imbere yuko haba ivyo bikorwa sanzwe atari ahubaka hari hameze nabi n'abantu baratwagwa kubera ko imvura iguye haza amazi menshi gatuma mbere n'ibintu byonorekara abana barigeze batwagirwa mbere barapfa bamwe umwe yarapfuye undi nawe arakomereka cagira imana baragira handi baramusama acaravamwe hama ikindi kintu twakunda kubura kenshi ikintu cy'amazi yumba harimwe urana ko hari amatwiyo y'amazi yatuma twebwe ari impande y'imiryango yacu tugakoresha muhira ariko rero imvura iguye amazi yacatuma aya matwiyo ameneka gatuma tubura amazi yo kunywa natwe tukaza gusembera amazi tuyakura kure kubera ko ayo mazi iyo miserege yahungabanye ikindi cya kabiri nacyo turavye nukuri ntitwagushima nka twege hafi y'amaparasera y'iwacu twarabura ukuntu twakorera imigambi ariko ubu muhakoreye ngo turakora imigambi kandi ishimishije ubu nta modoka yahora imanuka igasha mpande y'umuserege ariko ubu umuserege kora mwawukoze imodoka ziragenda neza kandi natwe turashima ukuntu mubona mwabikoze icyo gihe ntabwo twajabuka imiserege ntitwajabuka icyo gihe mutari bwayikore ntitwajabuka ariko ubu kubera ko mwayikoze baradusigiye ko n'uturaro tuza turajabukirako ubu rero nta mwana cawe umuntu w'umusaza cyangwa umukecuru ashobora kunanirwa no kujabuka ahantu mwakoze ukuri mwaragize neza nukuri ubwo leta nikomeze n'ahandi hantu hoba hatameze neza nk'uko hari hameze nk'uko hari ibinogo nk'ibi bakazana bakabidufashamo bakazohora bagirana bahakora hama abantu natwe tukahora tuvuga ati leta nkozi iri kiragirane iri kirakora ingorane hari hateje umwana akorokeyeyo y'abapfuye ikindi cya kabiri kandi baratugiriye neza ku buryo
hariho impango zegereye aha amazi yatembera zose zarimo zirasenyagurika nk'ikigo cya OIDP cyo cyagomba gusenyuka cyose. Mugabo ubu baragize neza barakizitiye bituma umusozi wongera gukomera. Mparuye uburyo bakoresheje kuva hasi kuva ku metero nka 11 bagereka y'amabuye n'insinga byaratumye umusozi wongera gukomera. Leta no yishimira ku byiza yakoreye mwiyikaritiye kubera abana bahora bahakenera mugabo tukaguma tubacunga kugira ntagire ubuhagirira isanganya kubera hari ahantu hateye ubwoba gose n'umuntu akuza akorokeyeyo yahemuka avunaguritse mbere no kumubona ku buryo utomubona kuko amaze guhenukirayo ntiwamubona uwariwe watse usanga habaye nk'umwiza hakorokeye ariko mugabo nk'ubu urabona niyo umuntu yakorokerayo washobora kuvuga ati hakorokeye umuntu kamutora. Nicyo kiza kihari. Icya kabiri kandi kiza gihari nuko amazi bayagabanije umuvuduko ubu twibaze ko umuvuduko uzoba muke mugabo gusa aho bashikaniye niho epfo abasigayeyo bazogira ingorane kubera amazi azogashika ari afise ingufu nyinshi kubera ngaha hoho ingufu zizoba zagabanutse mugabo maze gushika hepfo ingufu zizokwiyongerekana zibe ikirenga gose abepfo ku mihana bagira ingorane. Icyambere cyo naruhutse jewe naruhutse mu mutima kuko umutima wari warahungabanye nariyumvira nk'ubujembana n'umuntu w'ikimuga umushinga nahe wanje aramugaye ntabona hakagira naho boba atashe bamutahanye bakagira nk'isanganye urumva none aguye nko muri iyo sanganye ntashobora ntiyashobora no kuyifasha ngo amenye ingene yo hatambuka. Urumva byarampungabanya nkarara ntaryamye imvura yagwa tukarara twicaye tukarara turarunguruka turaba ingene kiriko kirasitagurika urumva ntitwari tugitekaniwe mu by'ukuri n'utwo warya waturya ugira uti none naho njya buca nimukira buca njahejewe iki kintu cyaje kikadutera gishitse nkaharya uyu mugenzi kigezaho ubona twari tugifisa ayo ducira nayo tumira nukuri turashima uwutoshima bari mbura bugirira turashima gose bimwe byimva mutima ikintu umuntu yiyumviriye akadukorera iki kintu Imana izibahezagire muze murinde musaza mutagowe no kuri murakoze cyane musaze mutagowe emwe munezerwa mugiraho mubanaho mwubahwe n'ukuri mwubaho yego amen. Hama tugasaba abantu babanye ngaha abantu dufadikanije kuba ngaha abantu dufadikanije twari dufadikanije aya magogo nukuri turabe tubungabungira iterambere ryatwishwayemo turikunde kuko barafise ukuntu umengo ni ibintu sinzi iyo byaje biva ahubwo ukabona nk'umuntu aje gusuka nk'amabuye akashaka runde ahomorera imwe nyine none amaze gusuka bigahungagurika urabona nk'ubahungaguye intambwe bari nyene imvura iguye ikitora kanyene twebwe ikimanga mukuza cyaje uko nyene kara gafurege gato imuga cyagiye kiraguka kigenda kiraguka none rero turiko turababuza tuti reka iri niterambere ryacu kandi Imana yaradufashije twe ntavyo twari gushobora ibi byari gushobora umuntu by'ukuri kumva rero imisibo baradututse none mwebwe ni vya leta none leta ninde wewe turi kurayitiki leta n'umuntu leta ni twebwe nyene none leta yataba abantu bakoraniye hamwe umva iyo leta yo yokora iki urumva rero hatwirirwa turamama n'abasaba yuko nabo nyene bogira urukundo bagakunda ikintu caje kibashwara batazi iyo kije kiba iki kintu gikingiye ibintu byinshi abana n'abantu boba barerenga hano kuri ni baryoherwa kuko iki kintu cyarigeze kudutwara umwana aragenda pe nikiziga twarakibuze umwana yajanye n'amazi aragenda barakurikiye no gushaka urubyironza baramubuze none umva ari nk'abavyeyi barerenga aha bose batonezerwa bakaryoherwa bakavuga ati nukuri twarakize nico rero nabasaba yuko nabo nyene boryoherwa iterambere ngo uwabaye mwiza aba muzima barasaba ngo hamwe byokunda uburyo bukaboneka uwo mugambi wo kubaka ibimanga ko wobandaniriza aho ivyo bikorwa bitashitse kuko ahari ibibomoka ngo ni henshi cane bikabangamira abenegihugu. Ivyo hariho ahatashikiriwe n'uyu mugambi kuko uyu mufurege ubwawo ni muremure cyane kuko umanuka epfo ukisuka mpaka muri Rusizi ni ibirometero bitari bike. Umugambi rero ntwashoboye gushikana aho uyu mufurege ugarukira, arico gituma dutera kamo ejo
bigasubira bigakunda ko abanyene badufashije kuwubaka gukingira abenegihugu ejo bishobotse kandi uburyo bukongera bukaboneka bozogaruka kugira ngo babandanye tushikane neza aho usesera muri Rusizi. Ariko hagati aho batarashika duca tubandanya duhimiriza abenegihugu begereye na cane bafise imirima yegereye umufurege hariya guca batera ivyatsi n'ibiti bikinga kugira ngo ntihazobandanye hahomagurika ku murindi hari hasanzwe hariko mu kurindira ko kumbure uburyo buzokongera bukaboneka bagaheza uyu mufurege ukubakwa ugashikanwa aho wisesa muri Rusizi. mu kavyo biracahari hariho heshi twotera kamo ko bobandanye badufasha. Yego no ngaha murabona ko hariya hepfo uravye iyo giherera hepfo nabonye turasaba ko bishobotse bobandanya bagaheraheza ko haruguru ni vyiza cane, ariko no hepfo turafise amakinga ko tuzohava dusanga hariho ico tutashitse ko bihava vyonona igikorwa ciza cari catanguye mu ntango. Uko musanzwe mubizi ngaha muri Gitega hasanzwe hari hayandi marave, kandi no kubera hariho igisagara kitari bwatunganywe neza ku buryo bo kubaka amakanivo henshi mu mazu, usanga amazi agenda arabomagura aha na hariya hariho ibindi bimanga, hariho ibivukubu, hari n'ibindi byari bihasanzwe nk'aha no muri Nyamugari hariho n'ibindi. Rero twasaba nk'uko OIM yadufashije ndetse n'abandi bafadikanije bikunze bodufasha kubaka no gusanura ibindi birave, kuko hariho ahantu henshi n'ubu unye amazu y'abenegihugu yamaze gutwagwa, haba ngaha canke aho bita Izege kuko abashikiro naho nyene hariho aho amazu yamaze kubomoka n'amakrotire. Bikunze rero nk'uko na komine ihora ishiramwo ukuboko bodufasha kugira ngo ivyo bimanga bizibigwe burundu hama abenegihugu babeho batekanye. Murakoze. Abenegihugu basabwa kubungabunga izo nyubakwa rusangi kugira ngo ivyo bikorwa ntibibe impfagusa. Abajejwe intwaro nabo bagasabwa kuguma hafi yabo barongoye muri ivyo bikorwa byo gukingira izo nyubakwa. Mutwotera nuko abanyagihugu bamenya ko iki gikorwa ni cabo, inyungu nyinshi ni ku nyungu za benegihugu bwa mbere bahaba, ariko kaba n'inyungu ku gihugu. Tugurisha dusaba abenegihugu izi nyubakwa bazibungabunge. Tibozibungabunga gute? Kuzibungabunga ni bisaba yuko uwo musozi bawushigikira bagatera kw'ibiti n'ibindi vyatsi canke ibindi biterwa byose bishobora gushikira umusozi ugakomera. Tugaca dusaba nk'abenegihugu babaye ngaha imbere yuko ibi biba, barabona yuko ngaha haruguru impande y'amashure ibintu bihari n'umusozi bashizeho utaruhari kugira bahashigikire. Uwo musozi rero turifuza yuko yakavura gatasurira abenegihugu bifata mu minwe bagateraho ibiti, bagateraho ishinge, gazo n'ibindi byose bishobora gushigikira kugira ngo ivu bashizeho kugira bakore umusozi bizobe by'ukuri bimere nka kama bikomere. Tuzogume tuvyinovora tubona ko ataco vyononye, ahubwo byaje kuba inyishu yatwebwe abenegihugu no kwikomine n'intara n'igihugu cose. Abajejwe intwaro tubasaba kuba hafi y'abenegihugu, baba hafi y'ibi bimanga twasanuye kugira ngo abo benegihugu bwabo bagume bariko baracunga ijisho izi nyubako twubatse ibi bimanga twasanuye, kugira ngo bahakubure bahakore neza, amazi agende ntibagume bariko barasukamwo imicafu ivuye mu mazu canke ibicafu byazanywe n'amazi babikuremwo, kugira ngo amazi agume agenda, kuko ubu n'ubutunzi Imana yabahaye yaciye kubabikoze kugira ngo nabo baze bagume babaho neza, kugira ngo amazi aguma agenda ntibizosubire kumanyuka. Ico rero nico dusaba intwaro, ico dusaba abagira neza abafasha Burundi mu iterambere, nuko nabo nyene bandi bofasha OIM bakabona akakarorero keza, tukama dukora imigambi ifise icisigarana abenegihugu bakagira bati aha haraciye umugambi wakozwe na banaka kandi ngiki co wadufashije. Mu kiganiro kizokurikira tuzobashikiriza ivyaranguwe mu ntara ya Rutana, Rumonge n'igisagara ca Bujumbura. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho utaha. Hisiya chumubona idufitiye akamaro kanini, nayigene bagenzi ko toyigirira neza mu kuyibungabunga
n'ivyayo tuyirinde inkukura mu kurwanya guturira amashamba n'imiyonga tugwiza ibiti n'imiserege